surtout ku bakobwa imyaka iratujanye ngo washaje batuye babaguciyeko abana twiganye urabenga abana mungana bararongo bavye gatatu rero nukuvuga twasanzwe nuko twanavyaye abana batarabwira ati nta nakantu uravyara ugira ushike muri menopause uravyumva tumugene upanga akageto kawe mugabo uve kwa papa na mama uravyumva uve kunjaza ubu nuko vyema gupanga iyo geto nuko basibe bo binomare ugiye gupanga ndaya mbaye ushaka kuzana abagabo mbega uwo muco w'ikirundi uwukunda ubahiriza kurusha uko ukunda umwana wavyaye umwana washize ku isi amaraso yiwawe ivyo abavyeyi bashaka ko biba nivyo kuko ntibakeneye ko mvyarira muhira nuko ncandarongorwa 19 ans bakundwa ugo rugo nta munezero narugizemwo nkahukana bakaza kunshura nkasubirayo kubera ngo niko zubakwa nyuma naravyaye umwana wa kabiri après une semaine biranka gose je me suis décidé kwahukana à 25 ans ibaza umwana wahukana à 25 ans vrai yo mana mwami Yesu 25 ans igikomeye nakuye nabwiye Imana ko atamusore nkeneye mu buzima ntangura kugendana n'abagabo bubatse kandi nkumva ndabakunda sinigere niyumvira ko nogira chance nkarongorwa n'uwundi atameze uko vraiment kuva tukimenyana naguma ndamubonamwo wa mugabo nifuza uko bukeye mbona ari wa wundi nyene namasaba Imana sasa rero type dutangure dupange igihe ca mariage turavugana uko ibintu bitanguye kugenda urumva rero arabona ko kumuheba bitagishoboka akabona ko ndamukunda byo gupfa none ubu tuvugana umuhungu ariko aranjana ndamubona ariko arahinduka ndamubona uku gaciyagira akantu kaguke ngize ndamubwira erreur yagize anyishura ngo bifata uko vyumva nukuri pour le moment ndabuze ico mfata nico ndeka ndamukunda cane ariko ukuntu ariko aranyitwarako birananiye kuva 2025 inshuro tumaze gushwana nazo no harura kandi dushwanye biragera kure cane impanuro zanyu ndazikeneye bane wowe ufite na red flag mutaragira mariage bane en fait amatemanyage reka avuga ko genre ça serait mieux ko umuntu umuheba at least basi before yuko mugira mariage est-ce que tu aurais préféré ko rasko muhebana avec mugira mariage mwaramutse mwiriwe bakunzi bacu bakunzi ibiganiro girlfriend welcome me to my YouTube channel ndagarutse kandi inyuma y'igihe kitari gito mwambutse naragiye abagenza nkinga anyways iyi ni girlfriend mu ndweze habagize featuring na Fun and Fact bari baberewe bashobora becha na mvutano mfise cyane bapfuva ko nambare mvutano kandi zimbera you have to add ko zimbera anyways karibu kandi ni emission y'abagore bakenyezi duha highlights ama experience yacu nk'abagore kuko turabagore tuvuga ivyo bagabo tutarabagabo so tugora kuvuga mugabo nk'abagore turijwiye abakenyezi benshi hari igihe baza kuvyivugira hari igihe tubibavugira hari igihe badutuma hari n'igihe tuvuga par nos experiences nkora na Greta Kwizera aka Mama Kayisi akazi Imana yamwongereyeko Mama Kayisi katari sawa kandi turabishima akazi Imana yatwongereyeko ndabaramukize mwese kandi bonjour bonsoir mon après-midi wala niko natango igana pe yego hago n'uyu ari kubigira akugira ibintu biraryoshe gatuma ntanga témoignage abantu murabiganya mutari muvyicayemo nakiravye gushika ndagiheza mfise isuku ngifise uburyohe mbwa iyo nagikoze burubana ndiko ndisubiramo biryoshe ne ntakirimwo biratese nukuri vraiment tubashimire cyane abantu bahiyajije kuri kijya kiganiro kandi biraryoshe irazi ikintu kiryoshe niko yako nawe twogira ngo Fun and Fact featuring na girlfriend still tuguma turabagore bira concordana byari bitesa vraiment donc karibu kandi mu kiganiro cacu girlfriend chama kimisi ya samedi Ozi welcome back
Thank you so much. Yeah. Kava kanse wumvise gute? Hewe ubu meze nk'icyaremwe gisha. Icyaremwe gisha. Bon, même si mwabonye ibiganiro lundi, mardi, mercredi, jeudi, Agiye abikoze muri janvier. na oya ibi byo mu ndiko ivyo muri semaine nyene. Iyi ni emission ntanguye gukora mvuye muri vacances. Niyo ya mbere. Ibindi nabikoze après. Donc je suis oh my god. Yeah. C'est bouche. Donc mwitegure. Afise bouche yababwiye. Nige yahorana uhagiye ko 10%. Kora nagiye ku Yeah. gira Okay, nuko yababwiye iyo mutubonye twicaye turi babiri gutya. yes. Suko tuba twabuze umutumire, suko tuba tutamurondeye, mais sometimes biba bikenewe kugira dushobore kuvugira abatashoboye kuza. Bamwe muhora mutubwira ngo turashaka kuvuga ngo ariko ngo turatinya kamera. Nta kibazo turi nako. On est là pour vous. On est là pour on est là pour vous et aussi nibaza ko bamwe bayibonye kuri Instagram twarababajije ikibazo turavuga ati ikintu turabizi ko mutaza kubitwishura muboneka, that's why byaciye muri anonyma. Aico gituma turaza kubasomera ama message dukomenta, mais aussi avant tout on a une histoire yatumye dushobora kumva yuko iyi sujet ikeneye abantu benshi, surtout les filles et les femmes n'abagabo baki, kuko ico kintu muraza kucumva kiblesa cyane umukenyezi cyane, mbwa n'umuhungu kiramublesa n'umugabo kiramublesa. Yego, mais je dirais que wabashima iyi sujet iraba bose. Yeah. Mais la plupart, igituma je dis que la plupart araba en fait en général ni bose, mugabo hari umuntu aba affecté beaucoup plus kubera niwe yibaruka, niwe acagira ama responsabilité menshi, niwe atashwa afise kuko les enfants baca bazi imbere ya byose. Yes, reka ndamuha akanya Ozi ashobore kubacishiriza ku muyange, voilà, pana ku muyange mirohero. Ku mayange. Ku mayange. Guca ku mayange. Sûr? Yego. Okay. Ku mayange. Ati ku muyange banda ko mbiye brochette. Ku mayange hama dushobore kuca tubabwira igituma twaciye tugira ijya message abaturavye kuri Instagram, igituma twagize ijya message and then tugaruke ici kubabwira uko tuvyumva, kandi namwe tubasaba votre attention, vos commentaires, mutubwire ko muvyumva, abadatinya guca tubabone, abatinya nabo ntaco mwarabigize. Abantu mushaka no kubivuga ko banashima byogira partie ya kabiri ya gatatu kane gatanu, niba mushaka kuza kwivuga ko tukabatumira mutwandikire nukuri mushobora kuba warabiciyemo, ushaka gutanga témoignage yawe nk'umuntu yabiciyemo, kandi témoignage yatumye twiyumvira kugira iyi sujet. Niyo umuntu yaje ngaho kazikunda yaravye gatemonyage yanje y'amajeni wanje, hanyuma somehow yumva umengo twaciye mu bintu bimwe muga bitari bimwe exactement, kumva je natwaye ndamuga singize ngira mariage, muga wumva yaciye agira mariage, hanyuma aca araturondera ngaho kazi ngo ashaka ko tuvugana, and then ndamuha iyo rendez-vous turabonana, aca amatemonyage yiwe. Nukuri sindabesha nabuze ndamufasha. En fait yambwiye ko yatwaye inda yiga mu mwaka wa nyuma agira hezi, hanyuma abavyeyi biwe baca baramwumvira kugira mariage, bamubwira ati mvirize ivyo wigira ungirante, ndaba mu mutima bakundana bari bamuzi wabo, hanyuma baca baramubwira ati mama wabimenye, aca amubwira ati nizere ko ari urya tuzi, urumva. Hanyuma yumvise ari wa wundi nyene bazi, amubwira ati umva kwakwanya inda ntitwara ngaha muri iyi nzu, genda mugire mariage. Hama aca agira Imana, siwe ko navuga ngo ni Imana cyangwa ni chance, umuryango w'umuhungu baramukunda, baravuga ati ntugire ikibazo, niba nakwirukana iwanyu zo tuza kwibera ngaha anya. And then baca banategura mariage. Yambwiye ko yahejeje gukora exeta, yaronse nako diplome, agira mariage mu gikurikira. Okay. Urumva ko deja ntigeze ari umwanya kuruhuka ngo amenye si yo hanze imeze gute, hejeje ishure yaciye agira mariage direct. Baragira mariage no mutipe barakundana, afite barakundana, ntisera muvuga ngo mutipe ngo bamenye umusara barakundana. Mugabo fete ko bose bari bakiri bato, bari bakiri abana, baca bagira mariage bakiri bato. Ibintu après byagiye guhinduka gute? Uyo mutipe iwabo baramugabiye inzu kuri mariage yabo. Urumva ntageraje kurwana no kuriha inzu, baca baramuha imodoka yo gukoresha. And then le type ntiyigeze akura ngaho umugabo, amenya ati narakuze, mfise umugore, mfise umwana, reka ntangure kurondera ubuzima, ntangure kwitaho umuryango nk'umuntu w'umugabo.
aha mari wa undi nyine ameze nkuko yarameze kera marigara ntigeze ahindura agumagana n'abahungu nyine bangana ntigeze akora mu mutwe rero umva bimeze uko abantu cyaza batanze barapfa ibintu byinshi agera no kuri level azarakubita umugore wiwe akaza aramukubita uwo mwana amukubita alors iwabo w'umukobwa baramubwira tumviriza vyanka bigirante niko zuba ntuvayo aho wagiye ntuvayo urumva rero araja arabimbwira je navuze none sinzi bumubwire ngo mva muri ugo rugo senda muhanira ngo divorce amubwira ati genda usenge kendo usenge imana izogufasha gufata imbazo hindura umugabo ntavyo nzi ko abantu benshi bavuga ko imana yarahindura abagabo babo nibizomuhindura ko je yarambwiye nje ndakunda umugabo wanje sinshaka kumuheba mugabo no plus nshaka ndi wamura akubitwa avuze a canke ubitwa vuze b canke ubitwa araja gukora amahera kore azataka yanyoye ashashika nkubita urumva biragoye rero ndavuga ati feko dukora kuri kino kiganiro kugira ngo abavyeyi banze biyumvire uwo mwana wanje navyaye nkatwara amezi cyane nkamurira nkamwigisha akiga gaheza ndamurungitse hehe ahantu agiye afise ubuzima ahantu agiye azogira ubuzima cyane niyo abavyeyi sinzi umuntu yabuvuze ngo abavyeyi ngo babashaka juste kubakura ko iyo muzigo wo kutavyarira ngaho muri iyo nzu genre ntuamara amazi uvyarire ngaha kendo uvyarire hari niba uzokwitwa biragusha birakuraba muga ntiyumvire ko umwana ashaka kuba twenda par erreur pakora ko umwana yari yarafise imico bishaka yarafise igisombi mugabo vyashitse peut-être bamuhenze maybe ko wowe nk'umuvyeyi untigira muganira kuri santé sexuelle ngo bimwigishe hama yarapimye ndiragiye umwana uciye usohora nawe nyene alors sujet tugiye tuganira no musiniye impamvu zituma abakobwa canke abahungu bagira mariage batayashaka si gutwarinda gusa mugabo nibaza ko ariyo raison iri majeure ku bantu benshi vraiment nanje vyaranshikiye sindababesha antikiyo idée kugira mariage utwarinda utari mariye ntishakura kuza mu mutwe wawe ntibikunda deja ukibwira n'umuhungu yego ukija kumubwira ati ndagufitiye inda aca kubaza ngo ngo tugire iki kintu udeje umukobwa ugenda kubimubwira ushaka yuko akubwira tegura imanza rero atabivuze aca umengara kudesevye urumva rero nta mukobwa n'umwe atwarinda atifuje cyangwa atari mariye atimva kugira mariage rero nibwo ni bake basurmonte iyo preuve ntibagire iyo mariage kubera iyo pression y'inda benshi bacagira mariage kandi bake umuhungu wacu baca bavyumva kumwe hatagiyemo pressure y'inda hatagiyemo pressure y'abavyeyi iyo ugize chance ukaba muri abo bantu abavyeyi bataca baforsa society itaca forsa umuhungu aca korohereza nukuri imana ishimwe mugabo don't judge abantu baca bavuga ati no way no kumambyara don't judge kuko abafise amarezo so atabavuga ati je nawe nimba twavyaranye doesn't mean yuko on fait l'un pour l'autre kugira tubane mu nzu kuko mariage ni kintu si récréation mariage ni kintu utegeza kuyumva c'est sacré kuko c'est toute ta vie ni kintu ubufasha uvuga ati je suis sérieuse rero abantu bavuga ati no way jewe ntibice bisigura ko ngira mariage umuvyeyi ntazoforsa sinemera abafise ces raisons reka ndaza kuvuga ati mariage kandi ngene vyagenze ntaco mwenye wazanabuze umugabo uzarabenga n'amakuru mufise uzarabenga arabenga ndababwira raison ya kabiri raison siyo yonyene siyo hariho raison yindi abahungu surtout nibo bakunda kubigira iyo umuhungu aronse amahera yumva ngo igikurikira ni mariage yumva nimba yaronse amahera igikurikira no kugira ndongora arondera aho bazageta ushaka mariage tuge mariage tugende uravyumva donc kugira ngo agire iyo fierté canke agire iyo respect mu bantu ko ari umugabo nukwimva ko mega bari marié abakobwa nabo defo hari gihe bishika ugasanga ukundanye n'umuhungu bwete mukundanye imyaka myinshi sivyo mwakundanye mukiri batoya iwanyu baramuzi wabo barakuzi hanyuma muriko murakura shobora kubona shima muko mategura n'urubanza imiryango yanyu yamatumye ko mategura urubanza ko mwimara bizi ko mwakundanye kuva kera yego utagotanga kubona ya red flags genre wabafasha mwana kubisengera ko vyumvira ko warakuze wari mature utakubona ko hari ibintu byinshi mudahuje byinshi kugati y'umuhungu gukundana bidakwiye ego genre ntibikunda ego hage twa tukira abana twakuze ubusigamo umenga ukundi kuntu ntashobora gusupporta mugabo kubera kuzi kwiwanyu bamuzi uwo muntu
kubera ko uzi ko muri quartier yose yo couple irazwi bazi ko ari umva couple parfait muri quartier bavuga ati jewe ndamuhebe cimbi iciro ry'umugani muri quartier bamvuge mu muryango ko mariage yahomba muri misita bavuga ngo mariage yahomba uca kurimbira n'akaririmbo imbe ico genre bamare ameze bariko baramvuga oya ugasanga ciye oblige kugira mariage na mutipe canke na wa mukobwa wanashima nawe ashaka ariko temu kuga afise mariage flags just kugira ngo societe wumve ko vya bintu bari babiteze ko nivyo nyine bakibaronsa donc ushaka kunezereza n'abantu umuryango bazokubwira ati uramubeshe mwana yakuze tubona afise imico myiza ushaka twemeza akana abarundi dufise ngo none ngo hingenda kubaza ngo urukundo yega ngo ruzozirayo none ngo mukundane cyane ngo nta mugabo muzima hari nta mugore muzima hari uruzoro nk'ushaka genda n'uyo iwawe ni bon voilà iyo ni raison ya kabiri iya gatatu iyo ni raison ya gatatu ijya mbere ninda bituma umuhungu arongora umugore atari gwiwe cyangwa umugore agenda iyindi niyo abatipe baronka amafaranga iyo yindi ya gatatu iya kane rero surtout ku bakobwa imyaka tujanye washaje batera baguciyeko abana twiganye urabenga abana mungana bararongo bavye gatatu ari no kuvuga twasasinzwe nuko twanavyaye abana batarabwira ati nta nakandi uravyara ugira ushika muri menopause utararongorwa ugasanga abantu bose umuryango wose ukuri ngaha kuri umukobwa mwiza wabuze umugabo gute urabenga cyane naka ko yaje gukora mutaryari ugira ko yana katajamba arakubaza kubera kino n'ibindi nk'abavye nta jambo arakubaza kubera iki none mbona biracaraho biracamiza ugasanga mu nyuma Greta n'abahungu n'abahungu hari abahungu gushaka n'abakobwa abahungu reka ndakubwira ikintu abahungu bageze muri 45 ngirango oya uretse ko hari n'abahungu abavyeyi batera press ati 30 ans uracari wani nta soni ufise uravyumva tumugende upanga akageto kawe mugabo uve kwa papa na mama uravyumva uve kunjaza bobo nuko vyema gupanga iyo geto nuko basibe bo binomale cekugiye gupanga ndaya mbayo ushaka kuzana abagabo rero hari gihe umukobwa agira mariage bacamwe uwo muhungu kubera juste c'est pas parce que elle veut se marier afise amaheve ashaka kwiga université ashaka kwiga master ashaka kwimenya ubuzima bwo hanze bifuye ko aja ashaka d'abord kwimenya ubwiwe arashaka maybe kuvuga ati mbega muhira bimeze gute nige ngira ibi nibi voyage pourquoi pas mbere kongira mariage kandi ari umuntu yabajije mutubwira imyaka voilà iri oblige kugira mariage kutarenza yo kugira mariage ni yahe nitubwire mu zamuko ni yahe kuko urumva umukobwa sikuvuga ko akuje 30 ego sikuvuga ko umukobwa akuje 30 ngo ari oblige kugira mariage sikuvuga ko umutipa no sa mahera n'akazi keza muri 32 ans 35 ngo ari oblige kugira mariage no ico turi oblige ni gukora ineza wirenganira ibisigaye ni ibintu uhura navyo mu buzima n'imigishimani guha urose akazi keza fine hari abakabuze ugize mariage nziza fine hari utayishaka hari wayibuze hari ibintu tutari oblige hari ibintu tutumva ko twobigira goal hari ibintu oya pe urumva rero ugasanga umukobwa aciye aronka mutipe wahuye mwisengero hari wanditse twatona message na abantu baje awanditse ati abantu basengaho rero hari gihe umwana ngo urikira kwereka kubera ko rumaze ibisubisenge akaza kose ufite amajwi menshi abantu bavuga ngo rongorwa ugasiga rero unanabirota wabirota ugashibuza ngo Imana yavuze gatire Imana yavuze ko ijya muhungu ari we azo umugabo wawe gaca umwemerera atari ko wari umushaka atari ko naramukunda bana ntunamukunda avuga ati je no gira Imana nkaronka umuntu anyambika iyo mpeta anyambika iyo kanzu yera nkagira mariage nk'umugore w'umuntu nzoba ngiye rero ama conséquences ya après. Là, on dit les causes dituma tugenda kugira les mariages précoces niko no dit les mariages non désirés les mariages non désirés izo ni cause donc no musuje kuvuga les conséquences kuko turafise histoire y'umuntu amerewe nabi et aussi n'ama réponse tuko turaronka muri on va vous partager kiganiro kiza gusohoka muyabona kuri post ya Ozi wanje kuri Instagram abadukurikirana même WhatsApp Instagram Snapchat. Donc ivyo bibazo byose ozababwiye twaragerageje kuvyandika turababaza ati turakeneye ideas yanyu amasujet niyo yo gutwara inda umuhungu akacarongora umukobwa cyangwa n'imyaka fiancé mu mwanya munini mutipa wanosa mahera et tout ariko before you go to some message
je sais ko iyo muza kudutuka mugabo ni bon, it's okay, it's fine, turabimenyereye. Wewe byakunaniye kubaka. Wowe nturagira mariage, muza kubyarira kabiri abana iwanyu, nababyari iwanyu he. En fait, OK, c'est bon. Vous urashaka kutujuja, sivyo? Parce que c'est votre droit. Mugabo nikiza tubuza kuvuga ukuri. kandi kuvuga twirenganira ushaka uzobikorera ko ushaka uzoreka parce que Imana yaguha ubwenge bwo guhitamwo. Yego. Hama kandi hariyo nk'umuntu ashobora kwiyumvira nk'ivyo bintu ko cyakora bivuga bako baragomura abandi etu mumenye ko naho hoba umuntu umwe na wewe uri kuravuga ivyo onye urafise ikikugoye. So twikaze nawe ukitubwire ntuzobura abantu babiri batatu bagufasha kandi ucuruka ku mutima. Donc no gaspille pas ama commentaire négatif. Reka ndabahinyisha abantu bavuga ngo bavuga jewe vision yanje kuri mariage kurugo reka mvuga urugo je ndubaha urugo cyane parce que nararavye nako dara ama prédiction ya pasteur apôtre Kevin baze ko apôtre Kevin Simoma basha urugo niko ruvanga ibintu vyose cyane. Urugo umuntu avuye mu rugo rubi atanga ibintu bibi hanze. Uba mubi ku kazi, uba mubi mu bagenzi bawe, uba mubi mukorana, uba mubi mu bana wavyaye. Donc nimwabona dukora amamisi menshi y'urugo nuko tuzi ubutunzi buri mu rugo. Nuko kandi tuzi ko umuntu apfiriye mu rugo kwakirira hanze. Donc si tubivuze no kugira ngo at least base tufume hari umuntu yanditse avuga ati jewe j'aurais aimé voir ama émission nkayo. Imbere ko ngira mariage. Kwa kuvyari kumfasha kuzungurutsa ubwenge inshuro zitatu zine zitanu avant ko mfata decision yo kugira mariage. Donc si tukoze ama émission nuko tuzi ko hari abantu benshi gose afasha. Woni bomba mega agumura abagore bandi nuko ndabona urasirimuka d'ailleurs. Urasirimuka. Sino n'abagore benshi cyane gose n'abakobwa benshi gose natwe ubwaje tuvuga twikebura tuvuga twiyigisha. Ego. Deja byanadufashije kuko mu ma message twaronse haraho wiyumva nawe ukavuga ati reka ndabasangiza abantu. Ati uyu muntu yitari umeze nk'iwanje ati yo. So, uwambe yanditse I'm 24 single and izo raisons zose ntiziramba ko zotuma zipfusa kugira mariage ntarabishaka. But vous oubliez abavyeyi b'abarundi dufise. Tellement baragushira ko pression sans montrer que bagushize ko pression. Ku buryo usanga ari wewe uriko uri permettre, uriko uri remettre en question ugasanga wagize des choix zitari bien réfléchis. Pour dire abavyeyi bari bakeneye kuduha umwanya ukwiye. Abahungu bazima canke abakobwa bazima ntidupfa kubatora n'importe où. Baragoye kuronka de nos jours. Bisaba umwanya munini of course. Nka jewe je n'ai que 24 ans. Mais à attendre ma mère ngo ndashaje ndageze kuva muhira. mwiza wanje ngo ndageze kuva muhira après namubwira ati nkakuzanira n'importe qui uzomwakira. Par exemple nkaca ndekriva le genre de mec ambuza ngo sinzozane muhira agaca koma induru. So abavyeyi aussi bari mu bituma tugira amashwa mabi ngo kugira tuve mu nzu ngo tubatera agateka ngo basohoye umwana. So dutangure ku bavyeyi kuko abavyeyi baza ahantu henshi baza kuri iyo pression utera umukobwa ngo imyaka cyangwa umuhungu imyaka et aussi n'ivyinda. Twababwiye mariage ni ikintu cyo kwitondera. Ozi yavuze hari ibintu vyiza turabizi kandi mariage iba nziza uronse umuntu mwiza. Histoire Ozi yavuze irababaje tellement que umukobwa ushobora kumva ko atashikana n'imyaka 25. Ya ni wageze secondaire asingira nka 20 ans ariko aviva misère à cause y'abavyeyi biwe. Kumva umwana w'umukobwa kubwira ati je ndacari mwiza ndacakomeye ndacafise inguvu zo gukora kandi même pas gukubitwa umugabo atahaborewe gestion financière ntayazi etu yambyago yambwiye ngo nta n'ikintu kimwe amuha meme na context ntayazi kumuha. Nukuri rimwe n'umugabo urumva ko atari prêt kugira mariage. Of course rega n'umugabo ntitumublaming umugabo wiwe ushaka kublaming umutipe kuko nawe yagiye mu bintu adashaka yarangoye umugore hataragera. Ushobora kumva turabana n'abantu ngamwe barabara ukabona umukobwa ni mwiza ukabona umukobwa aratesa ukabona ameze neza mbwa akaza wumva ngo je naho ngo akazi ko guteka no kakira mugamve muri ubuzima ndi kubera iki kora papa na mama badashobora kumwakira muhira. Donc
yemeye kuba umuboyi, yemeye kuja gusega mw'ibarabara, ngaje no bikora, yemeye kuja kuba imaraya, sino imaraya mugabo gete afungure, hinge ndakubwira, afungure kugira afungure n'umwana afungure, kubera ko papa na mama banse kumwahe bambwiye ati ntudoze ngaha, ntuze wegere ngaha, niko zubakwa, niwe bateye inda, bovuga mu kibano ko umukobwa wanje cyangwa umuhungu wanje byase ko yubaka, umva inkovu ntibamvuge mbwa wowe teseka hariya cyangwa ntibamvuge. Est-ce que les parents ivyo bintu muriyumvira umwana washize jewe en fait ndako ndabivuga kubera ko naravyaye ndabizi ngene umwana ari cher, ndabizi ngene umwana ari précieux, sinumva ko no permettre ko umwana wanje aza kuba muri izo misère utife ngo yateye inda canke yatwaye inda. Rimwe rimwe n'abavyeyi nimikore ku mitima mwibaze ndigikoko ndumuntu. Jewe en fait abavyeyi birukana abana babo ngo nuko batwaye inda, none wowe umwirukanye n'inda azomwakira. Umugabo ntazopfa namukunze kuko azovuga ati ugiye he, na so wawe na nyoko barakwirukanye, je nije wo kugukunda, je nije wo kutagukubita, papa na mama wawe baragushibuye uduhuze kibarabara igitutu jahe behoho ndakubaza. Donc ega n'abavyeyi nibo banatuma nabo bagabo canke nabo bagore batatwubaha, kuko avuga ati ni wanyu, bavuga ngo gito gitabwa iwanyu, wowe deja ni wanyu ntibakwakiriye. Moi je suis qui à t'aimer, pour t'aimer. Moi je suis qui pour te respecter. Ntaraba ngo wamuvyariye, ntaraba ngo wogire, kuko nukuri kandi ivyo bintu kora abavyeyi b'abarundi kubera iki societe. Hari umuntu yanditse kubera message uza kuyaheza, hari umuntu yanditse ngo mu bisanzwe mu mico y'ikirundi ngo ntaho vyarira iwabo. Inge gato davo ngeje ku mico y'ikirundi, mbega uwo muco w'ikirundi uwukunda ubahiriza kurusha uko ukunda umwana wavyaye, umwana washize ku isi amaraso yiwawe. Basi tuwe twakira na Bible, tuwe twakira na Bible itubwira gukundana canke itubwira kubaha ikintu, kubaha Imana kurusha umuco, kuko imico igendera tituka. Uravyo turi muri 2025, kera umukobwa atwaye inda bamuta mu gisuma nyone, sire mari mu gisuma nyenzi. Est-ce que n'ubu nivyo dushaka kuguma dukora? Siko kuko sinumva yuko ushobora kugenda mu isengero uri umumama ugafukamira Bikira Mariya, ugafukamira Yezu, abasenga Allah, mukaja ngaho mugasenga uzi ko umwana wawe wamushibuye mw'ibarabara, utazi niyari. Twirirwa turonka izo temoya, twirirwa turonka ayo mafoto amavideo umukobwa kwereka ati je ndakubitwa nk'inka nk'imbwa kubera ko ntashobora gutaha kwa mama. Ni kuri Imana ihezagira abavyeyi bavuga ati mwana nubwo twayiyonda ndemeye kuba iciro ry'umugani muri mu muryango, ugume ngaho yivyarire ngaha gushikaho uzoronka umugabo agukwiriye. Etu ndakunda abahungu baca bavuga ati urazi rero ndazi ko iwanyu batazogira bakoze isoni, reka dupange gahunda. Ubwo rugo nigo en peu ruryoha, umuhungu abigupropose niwe uca uvuga ati uyu quand même ashatse kumproteja, aremeye kundongora nubwo tutabitari mu migambi, uyo ni usanga nagukunda. Mugabo ujye bagushiburiyeko uzategeza gukubita, ategeza gushishura kuko ntwari n'umuhungu ntari ready. Nukuri bavyeyi beza dukunda cyane, nimutwumve nayo twankuhaje abana banyu gutwara amada canke gusama amada batifuje, oya ko nabo nyene barafise ubwenge, barazi ko bifise ama consequences menshi cyane. Uretse ko umwana muvyeyi wa umwana wo kwirukana nako yo kwirukanwa, hari ama consequences menshi. Je muze mu ngenda babwire ngene ndusha ariko ama consequences azoyabona azokoma pe azobabana. Mugabo nk'umuvyeyi utamwongereje igikomere, twivuze rafase muri wewe misya gatoje ati burya ujye mwana dabo wumva wona tuka wonyine ubwo wari karituka, ubwo wari karibye ati nje ntabwe ngingira mbe ujya mugo namwemeye gute nk'ibindi bikibinshike nk'ibindi bikibimbaye kumbwira mbe umuvye ku mwaka mfise wonyine abari karigira nabi, baza nawe uri umuvye wamuvyaye gacu umufasha kumwamfonsa kumugirira nabi. Kandi rero uravye nabo bavyeyi bagira ivyo bintu usanga atana rimwe yigeze yicara amwigisha, ahubwo uvuga nti n'uwo mwana ashaka nta mwana afise n'imico mibi, ugasanga niwo mwana uramuzi nta mico mibi yari afise, ntavuga ngo yari afise ngo ubukazi bwo kuja mu bahungu cyo kuja mu bagabo, cyangwa ni wa mwana ngo yataha amajoro, cyangwa ni wa mwana nubwo vyaba rimwe rimwe ko ariko nk'abandi bana bose bitarengeje urugero. Mugabo biramushikiye uciye utahanze uciye umugira
mayibobo agenda aribwe n'imbwa oya nukuri omwe wa mukobwa yakunaniye omwe wa mukobwa wahanuye 1 2 3 omwe wa mukobwa washishuye omwe wa mukobwa uyo bagira ikibazo omwe wa mukobwa wahanuye rimwe kabiri gatatu wa mukobwa gumubwira wa mukobwa we uzotwara inda tifuje wa mukobwa uriya muhungu wa mukobwa yaje majuruta omwe wa undi ashira ibiti mu matwi wa undi umengo ntiyumva uyo vraiment mushishure uyo vraiment arakeneye no bon basti ntumute hanze we don't judge basti ntumute hanze mais bien sûr que wa umwana ubona ati ntaco namuganirije hari akantu nabonye ko umwana yabwiye mama afite 12 ans 13 ans like abonye ari akibona ama règle utinyanka mama we yaciye amwicarika aho nyene mwana wanje urabaye umugore ufite ivyo bisigura urabaye umugore ntukomeretse n'ugwaye urabaye umugore ubu nagenda kubwira yuko icitwa umuhungu run yamubwiye uko nyene kare wo bigize ntusame kare wo bigize bikaba ibintu bisanzwe kuko ntaragira kusama mugabo ubu umenye yuko umva uri en danger bisigura ko uwo mwana depuis 12 ans gushika no baracafise iyo information yuko uryamanye n'umuhungu kubera umaze kubona amarègle uzoca usama hari umukobwa hari abakobwa bakubwira ati je natwaye inda ntazi yuko ugize amarapport sexuel c'usama ko ivyo bintu nta namwe nigeze ndavyumva donc twiyaranje vuba abavyeyi duhane twahanuye sino ntushobora kugira ko uhana utigeze wicara ngo hanure okay reka nsome message y'undi mukunzi wacu aturungikiye tumanyaje yiwe yanditse ati ya des fois atashwa uba ubona imbere yawe uba uri muri piège utabona ingene uyivamwo je nakundanye n'umuhungu kama tumaze igihe ndagwara famille yiwe niyo yafashije ndivuza kuko vyari bikomeye nanje famille yanje itabishoboye hageze ko tugira mariage hari vyinshi vyari vyahindutse ku masantima yacu ukiyumvira uko umuheba ukabura neza inzira wona bivuga ntibaragira mariage nkuko ciza famille y'umuhagabo yamukoreye nta mukunda mugabo uvuga ati narengire gute nohera kandi abagenzi baye bose bakakubwira ufate courage bakubwira ufate courage mebika ugire courage amen hari aho ndanibaza ko mo mari ari ivyo arindiriye ko ari jewe ngira pa ya mbere yo kumuheba bari mariye ubu turi mariye twese tubona ko bitagenda espérant que Imana izobikora rugaruke urukundo rugaruke ya turetse n'ibyo ayo nama message dufise akubwira ati jewe umutipe yarandiye amashuri yarandiye université yose yes turayifise nga nuko dusaba message muri tellement dushaka kuzironka harundi akubwira ati jewe nabaye obligé kwemera mariage y'uwo muhungu kubera niwe yandiye université yose nta muryango nari mfise sinari mfise aho noba hama mu nyuma arandira université so chamba obligé kugira mariage nawe ariko bavuga ngo nagira ndababwiye yuko ngo wariyishe ngo yaguhevye ngo n'undi muntu gacuba inkuru ari abanyamakezo ndagire yindi bonjour je nagize mariage kubera natwaye inda nari mfise 19 ans namenye ko mfise inda y'uwo muhungu haheze 2 semaines menye ko afise uwundi mukobwa atuvanga nabafatiye dans son lit iwacu ndabivuze bashaka ko ndayikuramwo yanda iwabo wabo umukobwa ati ko uwo muhungu afise undi mukobwa abavyeyi baca barondera umuhungu pour arranger le mariage yo iyo miryango okay ahangeze bamaze kubitaho ngegato bamubwiye ayikureyo kubera yamufatanye n'undi mukobwa mu nyuma yanse bari bashaka kumva ko twari nda atari mari bashambira kure mwiyonda arankwikuramo mu nyuma yanse bacarondera undi muhungu kugira ngo izo tout arrange nagenda mu manza zanje nk'umushitsi ntazi ngo bankoya ngahe ntazi ngo 2025 biba yubu ntazi ngo bankoya ngahe ntazi ngo komite yabaye ryari
ariko entretemps nkimenya ko mfise inda nabivuze muhira bazi ko twari twashwanye n'uyo mutipe me inda ijemwo ntibasubiye kuvyibuka nanje je me disais nti ivy'abavyeyi bashaka ko biba nivyo kuko ntibakeneye ko mvyarira muhira nuko nca ndarongorwa 19 ans mvyara umwana wa mbere a 20 ans bakundwa urwo rugo nta munezero narugizemwo uwo mugabo après je me retrouve agendana n'abagenzi banje le comble yazanye umukobwa dans le lit conjugal niyatwe yavuze cyane dans le lit conjugal iwabo nkahukana bakaza kunshura nkasubirayo kubera ngo niko zubakwa bavyeyi beza vy'ukuri niko zubakwa mutubwire n'ukuri niko zubakwa vya vrai zubakwa gute nuko nyene mwazubatse mwaragowe nyuma naravyaye umwana wa kabiri après une semaine biranka gose je me suis décidé kwahukana à 25 ans ibaza umwana wahukana à 25 ans vrai kwitwa umudivorce c'est 25 ans yarongoye à 19 ans ubwo rwo yaramumaze mu 6 ans de misère bakundwe igikomere nakuyeyo rero ndababwiye nabwiye Imana ko atamusore nkeneye mu buzima yo Mana mwami Yesu 25 ans okay staheze igikomere nakuye nabwiye Imana ko atamusore nkeneye mu buzima ntangura kugendana n'abagabo bubatse kandi nkumva ndabakunda sinigere niyumvira ko nogira chance nkarongorwa n'uwundi atameze uko araza kwandika none nk'uwo mwana nge gato nk'uwo mwana aramutse apfuye akaja muri gehinomu mu kuzimu imana izomuhana est-ce que abavyeyi nta rwara bazoba bifisemo kurumva yahinduye comportement zitewe n'ibikomere yagize c'est pas ko yari umwana w'umusazi canke w'igdeje yarakiri muto 19 ans yarakiri muto nibageze kuri level yo kubunye adashobora kuba yogendana n'umuntu adafise umugore ari abagabo base gusa kubera abahungu bo mu somehow bashaka kubaza abandi bagore bagenzi biwe no refuge nta stress akeneye yose naho ngene harimo stress abona ubenga abahungu n'abana babi normalement abahungu si abana babi icatumye abona ko abahungu ari abana babi n'abavyeyi biwe kuko deja umurungitse ku mutipe atamushaka amuteye inda zibiri egaho zari ikintu kwibagira afise 25 ans afise abana babiri ari mwibarabara mu bashuga daddy avec 2 enfants ntari retrouva yumva ko yo kwicara atekane azoronka umugabo amukwiriye no chez elle nta mugabo muzima hari abwase ngira umugabo wundi mu nzu bagira umugabo wundi mu atagira nshire mu nzu we ntazontera stress à cause des parents toujours tuguma tuyivuga à cause des parents toujours inge gato mbandanye nabona ubuzima bwanje ari ubwo vyaraheze kugendana n'abagabo donc naye narashize ko point ku buzima bwanje ariko Imana ishira ku nzira un jeune célibataire mwibaze atagira umwana mwiza s'il vous plaît ikibabaje nuko naguma mbona vya bindi ntimbega no kwemera hama bigasubira kwanka no buwande gushikaho natwaye inda yiwe nkayikurayo Voici les conséquences des mariages non désirés. Ubu ngisingira mbaza abantu ngira mbaza Imana none gamana uzoduhana kumwe like kwiba agasukari no kwibiba ntibirangana gukubita umwana kwirukana umwana birangana nk'uyo mwana akuye yinda kubera nta shwa afise n'uwayikuye yafise amahera afise umugabo afise abavyeyi beza bazohanwa kumwe still nica turabizi ngaho hariyo amabanga Imana yatunyegeje tutazi tutazopfa dutahuye kugira twese dutinye icitwa icaha mugabo ivyaha ntibingana vraiment sérieusement
abavyeyi ngira ndabagarukeko kandi mani mbabare ndabagarukako cane kuko ndi umuvyeyi uko biri kose. Trauma mufise zababayeko mu myaka iheze, surtout les femmes. Urabizi ko wewe urugo rwawe rutigeze rumera neza, urabizi ko umugabo yamye agukubita, and you wish that ku mukobwa wawe. How come? Urabizi ko imyaka 20, 30, 40 umaze mu rugo utigeze unezererwa urugo, and you wish that ku mukobwa wawe. Wa mugabo we urabizi ko umugore wawe atigeze akubaha, urabizi ko umugore wawe yamye ari kinani, and uriko urabwira umuhungu wawe washaje urafise amahera vira mu nzu uje kurongora. Uriko uramwifuriza yuko yorongora uwo ari we wese, uzi yuko nawe uyo mugore ufise mu maranye imyaka atigeze akubera muzima. Aho wamubwiye ati itonde uzoronka umuntu mwiza. Nukuri Imana, il est temps yuko tubriza ico kigozi kidufashe twese kuva kuri ba arrière grand-père, arrière grand-mère, tutavyifuriza abana bacu. Nukuri imagine jewe nafashwe nabi na mama, kubera mama wanje yafashwe nabi na mama wiwe, nanje ndavyaye umwana w'umukobwa ndamufashe nabi, bizohinduka ryari? Niko zubakwa iziki. Ubu turirwa turumva abantu badeprimye biyahuye, turirwa turumva abagabo bakwise abagore bagapfa, turirwa turumva abagore bataye abana mu nzu akagenda mu bintu vyiwe agasigira abana umugabo. Why? Mariage yopfuma ipfa mwakundanye ukavuga ati niko Imana yabishatse vyanse. Mugabo ibintu uri kurabona kuva muri fiançailles, ibintu uri kurabona kuva kare ukaca wemera kujayo kubera iyo societe, kubera uwo mumama na papa, kubera uwo mwana ufise mu nda. No way. Izo mariage zari zikwiye guhagarara. Kandi ibi bintu biri muri Afrika, biri mu Burundi, katuvuga Burundi, biri mu Burundi. And on se demande ngo pourquoi les divorces zabaye nyinshi. Kubera wandungitse ku mugabo atari gwaje. On se demande pourquoi les divorces zirigwa ziraba nyinshi. None ntituri. Okay, hey Ozi, ngira mvuge gato ku byo nshoboye gutahuramwo. So ngira mvuge kuri couple yanje. Jewe maze 2 ans muri relation n'umutipe, vraiment kuva tukimenyana naguma ndamubonamwo wa mugabo nifuza. Uko bukeye mbona ari wa undi nyene. Namasaba Imana. Sasa rero le type dutangure dupange igihe ca mariage. Turavugana uko ibintu bitanguye kugenda. Urumva rero arabona ko kumuheba bitagishoboka. Akabona ko ndamukunda byo gupfa. None ubu tuvugana umuhungu ariko aranjana ndamubona. Ariko arahinduka ndamubona uku. Gaciyagira akantu kaguti. Ngize ndamubwira erreur yagize anyishura ngo bifata uko vyumva. Après namubwira ati nkakuzana nukuri ndiko ndaba déçu uburyo ntatahura. Nkavuga est-ce que uyu ni wa undi yarameze ukuraho tukimenyana. Nukuri pour le moment ndabuze ico mfata nico ndeka, ndamukunda cane. Ariko ukuntu ariko aranyitwarako birananiye. Kuva 2025 inshuro tumaze gushwana ntazo no harura. Kandi dushwanye biragera kure cane. Impanuro zanyu ndazikeneye. Bayibane. Wowe ufise na red flag mutaragira mariage. Bayibane hakiri kare. Imuhebane. Kandi rero inkiyo deja urabona kurushe mukiri muri fiançailles. Toujours ni mwahebana ukanakira ivyo bikomera ukiyakira eka kurira gatanu ndinze. Nuzobona à quel point uwo muntu atari wawe. Kuko deje urumva Imana ikugiriye ubuntu imukweretse kare utaraje mu byo gusinya ngo uje gusinyura kandi. Nibaze hari abantu babishaka kubibona batarashikaye. Wowe uri kurabibona kare. Nuko je naho ndakanda bagatuma mariage gato yarabwiye ko jewe j'ai raté 2 mariages. For your information. Urabenga. Simbenga. Je simbenga. Oya vrai. J'ai raté 2 mariages. Ya mbere j'étais enceinte. Hanyuma iwacu banika kugira mariage. Abavyeyi mama yarakiriho na papa na bakuru banje. Ubu rero ko umutima mukundana kandi urabizi ko yitonda n'umwana mwiza ni mugenderere mugire musinye meta civile muzogira mariage wavyaye nuko ndabwiye ikintu kimwe ni vyiza kugira igicapo cy'urugo ushaka
kuko biragufasha niyo uri kumwe n'umuntu ukabona ati nukuri sindashika aho mbona ko uyu muntu tuzobana ubuzima bwose naho nari nkifise nanje 20 ans ubwo narabona ati uyu muntu c'est vrai nukuri pe n'umwana mwiza ntarankubita ntarantuka aritonda mugabo n'umwana aramwemera ariko ntiyaragiye ntaje kwireve kuko mbona umuntu tuzobana ubuzima bwose ndabankira muhira ntabwo je sinsinya sinja gusinya aho ndamubwira ati bakora tugira ngo je gusinya ngo je sinja gusinya parce que ndabunda cyari muto ntiyaragira sivyo reka umwana tumuvyare nitwaguma tukundana tukabona ibintu kimeze neza tuzosinya ko tutayinteye duhure mu barabara twari dukundana d'abord ni n'abandi hafise ninda niho nzomenya ati vy'ukuri ndashaka kugira mariage vy'ukuri umuntu akeneye ko tubana kandi tuje gusinya Imana ibindoko yuko onye ko après twarapfuye ibintu turahebana kandi duhebana bien ntaho tutundi ntaho twariye n'undi ntaho gize ikiniki turavana ndavuga ati Mana ibazi yo nja gusinya umva dumugore w'umuntu amerewe nabi uko kuntu kuko si nukuri pe kuvuga ngo ndamubona nk'umugabo wanje ibihe byose zobana ubuzima bwose ntavyo nabwigere mbona apa turavana irya kabiri naramukunda umuhungu mwe vy'ibisatsi ngo bitagira umutwe n'amaguru ku baba abantu mbona ngira umunyamaganga ngo je ndi mu relation nkunda nk'ikirofu tigra papi uyo muhungu naramukunda tellement que navuga ati uyu ni wese pour la vie n'uyu nyene nta wundi atarampindukana ni nk'uwo nyene atarampindukana ntangure kumubona atangure kuntuka ka vrai visage ibitutsi bimwe atari umuvyeyi umwe ayigarantuka ndavuga mugabo rero byose ukunda nk'ikirofu urabikubara bibona ngo mumukunda relation toxique mugashwana ejo akagusaba ikigongo mugasubirana kandi mukavuka muri bebe chere wigira bwira bagenzi bawe nakangiza ibi warize mugabo ukeye muri bebe chere après kugira ngo numve uwo muntu tuvana gikize amasezerano ndabesha nagenda gusenga Imana Mana byaranse ko ndabona uyu muntu byaranse kandi ndabona neza ko uyu muntu tubanye nzopfa mu myaka 2 nzoba mpfuye mugabo sinibikunda ko ndamuheba byanse umutima twarashwana nkarije ngacambwira ndamubaza none ibi bino bintu turamutse tubanye tuzanga ubuzima bwose acangishira nko kunyina umutima mwishuye ngo uzomenyera ngo oya yamubwira nimba nakosheje bifata ushaka je yambwira ngo nzomenyera yambwira ngo nzomenyera ambwira ntiturabana wese ndabikubera umugore nakumenyere muri umwe nzomenyera niho rero atangiye kuvuga ubwatsi mu abagore bamugira ubwenge ngo tugatsirwe ngo bugaruke kwe yumva akambwira nzomenyera dore sindamusinyira ngende kumusinyira jewe ngende kuba umugore malheureuse mu buzima bwanje jamais nuko Imana yankijije umva wa mukobwa wawe nuko umuntu umuhebe ndabiguhanuye umuhebe office chance yo kurindira Imana yaguteguriye wawe mwazoguha amahoro ubyan arashobora kuba ari we ariko ni kuko twavuze ikintu kimwe nta muzima baho nta l'homme parfait nta femme parfaite babaho bisengera ufata umwanya wawe ariko ntugume wirengagiza ivyo bimenyetso uyo muntu bashwana direnda dimanche reka ndakubwire ozi hari ibimenyetso bishobora kuzanwa n'intege nke zanyu peut-être kuko Satani arashobora kuvyinjiramo abantu bemera Imana Satani arashobora kuvyinjiramo kugira akubuza umunezero akoreke ko atari iwe mugabo Imana nayo ati ukeneye kunyegera kugira ndakwereke ko ari iwe mugabo no ni wagumusenga ivyo bimenyetso bikagumaho irashobora kuba ari presence y'Imana kugira ngo ja umuntu azovuga biciye kuri wewe naca katuvyizeye anyways reka nsome iyindi yundi muntu ifa yayise na titre if I knew ozi kwanza reka ntangure nkubwire ko ndagukunda I love you too kandi kuhaje vraiment so reka jewe ndabahe agatestimony gato j'aurais vraiment aimé voir ibiganiro nk'ibi avant de me marier maybe sinari kugwa muri échec iraho je me suis mariée il y a quelques années narimba muri famille itamfashe neza hama rero sinari mfise ubushobozi bwo gupanga hamwe n'abandi bimwe gataza kubasigurira kwiye narimbabaye nararandarira kenshi hama haza umusore tutari tuzinanye neza ampropose mariage bantu b'Imana nagira mu mumbwire surtout abantu bakijijwe
nagira mbwire so abantu bakijijwe parfois iyo turi mu bibazo hariho ibintu twibaza ngo ni Imana yatubwiye kandi atari ivyo je narasenga nkatangura kuronka ama verset biblique nkarota nkaguma mbona Imana umenga iravyemera kuko naguma mbaza Imana si uwo mugabo vy'ukuri ari gwanje ariko ndakubwire umuvugishwa wa mbere c'est ton cœur roho yako umve umutima tugira tukikawusha watubwire erega ikindi ozi icuri kurabwirwa mu mutima why not idashobora kuba Saint Esprit iciye kuri ayo masengesho yawe mugaze azigiye tuzimya umutima uri kuravuga kwabwira oya azohinduka yenga ukaguma ushaka kubaza Imana ubaza abantu c'est que déjà atariwe sasa jewe ndiyangaje mu ivyo bintu plus processus za mariage zatera imbere plus ndabona ko ibintu ndimwo atari ivyo muga nkavuga ati umuryango wofata nk'umusazi bimwe navuga ubwa mbere nubahutse nkavuga ngo nabihevye basha nararira imbere ya mariage ariko nkaguma na avance Jesus inyuma ya mariage rero niho narize neza na neza heureusement Dieu est toujours le même dans les mauvaises décisions. Imana yarabanye nanje, Dieu n'aime pas le divorce. Je continue à prier. Bizogenda neza. Gusa sinari kuvyitamwo vraiment. En fait, mon mari yarampishe ibintu ahandi akambesha ko afise ibintu atabifise. Et moi je me disais ngo azombwira vyose nitwabana. Cuti nubu ntavyambwira. Naraja muri ville mu makurse ya mariage. Ntambaze ko nafunguye nkiriga ubusa cuti nubu haraho mpako kubwirirwa nuko ndi batante nyene gusa je tiens le coup umugabo canke umugore mu rugo ntahinduka tubagore naduciye intege ahubwo abawe kweri vya vrai mudakwereka vrai visage ya madefo wabona muri fiançailles hagiye hakwereka 15% mu rugo guhasa 20%. Shuti, mube maso macheses yanyu kuva mu rugo ni kimwe kigoye bitagira izina ariko kuvana n'umuntu mutabana birababaza ariko birorosha mube maso kuvana n'umuntu mutarabana nyuma twegantse nawe kuvana n'umuntu mutarabana kuva mu rugo ni ikintu kigoye bitagira inzira ariko kuvana n'umuntu mutarabana birababaza ariko birorosha barimo bavana mu muhebe hakiri kare n'akazi kawe Manda bahanura muache yo si wako. My goodness, ozi jewe natewe ndafisa 19 ans. Iwacu banteka kuja kubana n'uwo muntu. Uyo n'uwundi. C'est vrai twari muri relation muga ntiyari nyene yayindi wumva ngo twobana. Sha ozi ubumbayeho fo. Sino babesha ndisuza vya hatari. Le type nta mana ratio. Mana oya ni hatari birabishe bavyeyi bahafi y'abana banyu pe uyu n'umuntu ariko ari bamwe babwiye ngo abavyeyi uyu muntu ariko arabibamo kwanyura mariage canke gutwara indi wanyu ntivyari bibi ikibi ni minwa y'abarundi sha nutako ago ndi mnamdomo amen ikibi ni minwa y'abarundi nutakuzi aca kumenya kubera wanyuye mariage reka uyo societe ni hatari sinabivuze kare misiteho barakuri imbere ndirimbo mariage yahomba you mariage umva uburi handati wa mariage yanaka yarahomvye mugabo still reka tubwire uwo muntu atinya amajambo ya societe ntibazokuvuga plus de 3 mois 3 ivyo ni biki vya 3 mois ngize myinshi ngize menshi ntibazokuvuga plus de 3 mois ariko mugenzi wanje gira iyo mariage Habone marot flags. Habone ko umuntu azokubita imisi yose. Azokubita 10 ans. Bariko barabeza 3 hanyuma umuntu mugakiro gasuruka aho umuntu mukobwa muzima munda muna niyo naje. Sai nisema. Nibamvuze baramvuze mugabo ubungi bose bashaka bagenzi wanje. Hari inyama yavuye. Bakangene bamvuze. Bashaka bagenzi wanje ubungi n'abafana biwanje. Kandi gihe bamvuga narabaye c'est vrai. Sivyo. Mugabo j'ai avancé. Ubu unye. Bagore bo kumutakura ndabaraba nkuko unye. Hamwe wa bandabira nkuko mama ngene bamvuka rero abo nzoja kubara musarindi abo ari bakubona ayo maso yaba yibikira ntabuze bavoma sivyo
bareke bazo kuvuga mbwa burinde umutima n'umubiri wawe kwabara ubuzima bwose. Done reka ndakubaza hari umuntu mu rugo yababwiye guheba umuntu mutarabana biroroshe birababaje ariko biroroshe yahomba ega ntimuba muri abana mugabo mubanye nawe mukaja kuvana mwabanye birababaje biragoye bakubaze Greta muri then red flag okay ivyo gutwarinda ugacugira mariage abantu baravyihendako kandi biragoye kuko monde tugezemwo urisanga wajyamanye n'umuhungu après 3 mois musohokana kandi urumva ni kibazo kuko n'uwo muntu ntuburamumenya habakiri kare cane vraiment turaba rero muciye mutegura mariage ngo ni kubera guteye inda umuntu mugiye kubana mwenyewe ntuna muzi gusa ngo kubera yanteye inda simara amazi umuryango reka ngende inconsciente que tu es urashoye ubuzima bwawe bwose ku muntu utazi kuko kenshi abantu tubamenya bashavuye dans 3 mois relation ibigishushe ntimuba munanaronka ico mupfa question mark bakurya batakukura maramaye barakurya baza guteka mu isombe ndabazi aravuze ikintu ciza coco ntikigeze tunakivuga kuva dutanguye ikiganiro ubu hagezaho umuntu umanye 3 mois kuryamana nibisanzwe mama we sujet tabu nta sugi ngo zikibaho birashitse muraryamanye 3 mois izo 3 mois nyene nagutiya mimba ya birashitse grossesse précoce okay muze murabiyima mubayime ruf igenda ahubwo uyo wewe wavuze ni mu gihe muvyumvikanye n'umutipe nawe mwumvikaniye iki niwe twara bakakirukana gufasha ruf batubaze ni ndababariye oziranzure mvuge ruva avuze ikintu tugeze tuvuga parce que we wavuze aho nta muvyeyi agiyemwo aho harimo n'urukundo murakundana birashushe mabizu menshi aravuze ati 3 mois reka 3 mois umugani wiwe nta mwanya ubu hari uko nabona na red flag kandi kudo barogishuka kuntu abari marayika mweranda abari 90 jours nidike bisigura ko aguteye inda aho nyene peut-être qu'ils ont 3 mois ni wabo ntahuze abavyeyi we ntabuze abo bavukana ntabuze muhurira muri ville ni wanyu ntahazi pa imbanyi ngo ba muciye mupanga mariage nta mwanya wigeze wihaho kumenya umutipe ashavura gute umukobwa ashavura gute ukubera iyo nda na bya bishobisho mu gifise mariage yagakura mu town umve hamwe ndabwiye félicitations jewe jamais mbabari nta ma félicitations nkivuga ku mariage abantu bagaza mariage reka sindure mu hypocrite nta zinanye n'umugabo ntamenyana n'umugore mwese ndabizi ko mwahuye muri aba soulmates vraiment mugiye kugira ubwo bro tureka mama crive abo ndababwira félicitations twe tubwira félicitations abantu tuvuga ati iyo mutaragira mariage bakubita mugabo hariho abandi uvuga ati blaza ugiye kugira mariage nande wewe umwana w'abandi uramuzi wewe hamanze mbye ngo yambishishe umwana félicitations numanda umuntu mubi hypocrite ndaza ibintu ugiye ngo ugiye ibintu by'umuriro n'ibiki bya kimiriro hypocrite que nous sommes reka gato ya ndabasomera iyindi right à propos ya sujet ya mbere je nibaza ko biva kuri pressure twiha twenyene n'ukuri ntabeshe ourselves kabisa icya kabiri abandi bafise ya mentalite yo kumva ko kuja mu rugo canke kurushinga ariyo goal yonyene y'ubuzima nukuri it's really painful to see young girls be struggling kubera gusa mariage ndashaka commentaire ngire commentaire uranyemere ngire commentaire turakwemereye ijambo yavuze biva kuri pressure twenyene twiha aho nta societe anime ndagenda kumenyeshe ko nimba wata pressure mariage uri kurishirako n'umuryango wakaza gushaka pressure ntuzoyegereza umutima n'abantu baza ko barakuvuga ngo nibi mariage we yahomvye wowe ubizi ko n'umutima wawe urikijukije ubuzima bwawe ntuzobabara wowe ubizi uvuga ati jewe goal y'ubuzima bwanje si mariage goal y'ubuzima bwanje d'abord no kurondera amafaranga no kwimenya no kwidaba kwiyitaho kumenya ati mbega shaka umugabo ameze gute
mbega umutima turi kumwe ndabona ko ari guyi wanje gatubwiye umuntu mariage atanga ico afise. nimba iyo pression wote wishira kubwi wawe je te jure hazi mama wawe hazi papa wawe hazi amuvuga abwira ko wasazi iwanyu uzoguma uri umuntu ameze gutya anya atesa atovye Ntiwumva. uzogira mariage y'umuntu uvuga ati uyu nivyana nkakombana n'uyu muntu nzokwiblaminga jenyene nta muntu nzoblaminga kuzo wayigize uri conscient yuko ukeneye umugabo ameze gutya wagize imana uramurona muronse rero guhindukanya haramuvuga ati nukuri vraiment ni ibintu bisengene si gusamara kwanje si pression nishize ko abavyeyi babishize ko ni bimwe by'ubuzima ngene bishika umuntu ngene kumubana akaguhindukana nukuri mwa bakobwa amwe umva twenyene nitwisha ko pression ya mariage ntabwo ari goal Pe. mariage si goal kuko mariage Goal is your happiness. mariage basa n'ikintu kiri sacré mariage ni ikintu cyashizweho n'Imana kiri muri sacré recreation vraiment. Si muri recreation sa hano si ikintu ukora kubera ko abantu bavuze oya kabisa. si ikintu ukora kubera ko bakubwiye ngo imyaka mariage ngo ni iyi si ikintu ukora kubera ko ngo mvuga ngo se wa muto wawe ngo yaro je mfite sera mariage muri ukwezi nyine muri mars 29 umva nzomuhereka ndamubwira ati ndaguheza ko mutipo ndamuzi ko atese mwe mu mariage mutese manyage kinini mwaramenyanye bimeze neza Uzogemura abo nzo nabafasha sinakubwira ati nta mariage ugira mbwira ati nta mariage ugira ntayugira donc il faut ko biba ibintu vyawe n'Imana uvuga ati mana rwawe bavugwanje nigo nkeneye ntuntanire muravugwa Greta I feel zale bavugwanje cakirato kinkwiye kijye nyine ciwanje apara kindoka canke kinjya niyo tuzogwana uyu munsi ejo gatondo gatondo rero twabwira ko ari ibintu bisanzwe ejo twagwanye dupfuye imbere bihajya nk'utiki urumva atari cyo bibinzigo yimira 3 mois ya 10 mois ngo naka mwe nyine muhuza do A a Z naho bitaba basi do A Y basi canke X Hello Ozzy jewe nagize mariage mfise 18 ans ntavyifuje Jesus Christ ariko kubera umuryango natwaye inda ariko sinategekanya mariage ma belle famille bari bifise cane yes abanje bakambwira ko ninajayo nande nzoba ntunze ariko siko vyagenze umugabo wanje twari dukundanye 3 mois 3 mois irabonerwa twari dukundanye 3 mois gusa ivyiwe vyose ndabimenye nshitse mu rugo nukuri vyoroshe vraiment bien sûr amatema yaje nazo tuma ntarongogo ndosora no kuzamurara yampa ahubwo ndababwiye ikintu kimwe atuma nongereza ikirigo cyo kugira mariage kumusiza ku myaka 5 yindi ngira mbe umwamukologe nicare ndamukunda sawa ndababwira ikintu kimwe muhungu canke mukobwa uri muri dilemme y'ubuzima bwawe muri uyu mwanya uri kuriyumvira imyaka iranjanye uriya mukobwa muri famiye baramuzi uriya muhungu arandihira inzu n'amashuri ariko mu mutima wawe kumva ko you don't feel kugira mariage nawe izi témoignage zikaba zitariko ziragufasha z'abantu bagize dilemme nk'iyiwawe batarajayo bariko baricuza ni ukuri vyiyumvire kabiri usubire wicare uvyiyumvire usubire usenge uvyiyumvire neza uvuga ati eske sinzi ko ndaburirwa eske iyi girlfriend y'uno munsi ntiriko iramburira eske ya masengesho maze iminsi nsenga ngo Imana inyereke ko ariwe iyi siyo réponse ndose nigize umwamukologe nabibabwiye mafu kubera ko biraruhisha kumva ko ari umuntu yabwiwe ikintu 1 2 3 4 5 fois mugabo akaba ari muri non moi je vais le faire moi je l'aime imyaka iranjanye mafu kandi tutibagiye uzi hari abantu bakunda kuba barereka kubabara uwo ni boza ndi mugabo mukubita ni sawa ndakubwira ikintu kimwe ndazi neza yuko ari umuntu ngari karadukurikirana akubwira ati urugo ntago mvamwo bashake bankubite du lundi au lundi sukumugasuko ndivyo ndakubwira hari abantu ubuzima ataco bukibabwiye hari abantu muri bo nyene batubwira ati je nkoni ntacimbwiye ashaka atahaborewe ntacambwiye ashaka azana umugore canke umugabo muri iri conjugale ntaco bimbwiye donc je suis mariée ni bon
abo ni babandi bacaza kutubwira ngo niko zubakwa kubera bo bagize iki babisuporta twari hariya niko zubakwa ziyo kubera bo babisuporta baca bumva umengo n'abantu bose hari ikiganiro ahubwo hari ikiganiro mwigeze kubikora abantu mwumva ko mushobora kubisuporta je sais pas na la dame yavuze hari abantu bavuze ngo hari abagore ataco bibabwiye kubabara mu buzima bwabo hari abagore ataco bibabwiye kubaba amaboko igihumbi mugabo ntuce upusha ingundi muntu kumera nkawe wayi reka gupusha ingundi muntu kumera nkawe si tu supportes bisuporte wowe wenyene ariko uratahura ko ari problème psychologique uba uryohererwa ububabare yes oya ahubwo nibazi ko ashobora kuba yarabaye kuva akiri muto kuva akivuka atararonka umuco yamye mu mwijima kuva akiri atararonka umuco w'umunezero ni kuvuga ngo uwo muco wowe ntiwiganye n'abana bakubitwa akemera ati je mafu tujane tutembera ndazi ko nza gushika nk'ubitwa ariko isho ntiyonsika okay I have a friend who got married kubera ko umuhungu yamurihiye amashure kubera the guy had a lot of money yamenya vyose and then amaze kumukwa atangura kugira jalousie abonye aramukije n'umuhungu akamukubita twaramuhano yahebe kugira mariage aranka ngo no kumuroga yo murogesha urugo rwarasambutse après geta burya katugusabe gatemwanyaje gatoya yega namusabe gatemwanyaje gatoya Greta ubivuge nk'umumasa yiciye okay my journey ratanguye ego en fait amatemwanyaje reka avuga ko genre ça serait mieux ko umuntu umuheba at least basi before yuko mugira mariage est-ce que tu aurais préféré ko rasko muhebana avec mugira mariage okay tu aimerais que rasko muhebana avant que mugira mariage no okay person no okay uvyumviriye ukaraba nk'ibikomere wagize atumaze kuvana genre muvanye mwagize mariage mwarasinye mugasinyura n'igihe mwari kumase muvuga ati tuvyareka yisi before ntitugire mariage hama duhebane tutarinze kugira mariage oya pe no ahubwo novuga yuko twarabaye souple mariage yacu nta pressure j'abavyeyi banje bari trop cool nta pressure nagize nawe nta pressure yagize kushima tuvuga ibintu biri personnel ntaco hasi karamaze kugira ibiganiro byinshi kwa Serene Vibes aramutsugira n'ibindi biganiro ahantu henshi ashobora kuvuga ati Jesse nigeze mbabarira mu rugo twege on a évité kubabara kuko on le voyait que ça vient mbani mwihanganye rero uriko adakubwiye ikintu kimwe usenge no urazi igituma hariho hari ikintu ushobora kubona ati ikintu kirambabaza kiko kiraza kizohava gituma ni hantu hacagera ahantu ati aba banega baricanye mu nzu kubera ko mwarabibona ko ça ne marche pas kubera ko déjà twamenyanye 2016 tugira mariage muri 2020 on avait vraiment le temps ikwiye kugira umuntu mumenye par contre ago ufumu bwa ma red flag kandi za red flag uvuga ati birasanzwe azohinduka exemple hariyo umuntu yavuze ati nari nzi yuko yarampisha ibintu afise by'amatungo nari nzi ko azobimpartage ari nabo umugore wiwe mugabo gushika n'ubu nta na kimwe arambwira donc nico kitwica twebwe tugenda twexpectinga yuko il va changer tugenda twexpectinga gwa rukundo y'amapapillon bavyumva hama rero iyo ivyo bintu uvyiteze ntubironke je te jure canke iyo witeze yuko umuntu azokubera umuntu muzima tureke ibintu materiel ko umuntu azokubera umuntu muzima umwaka umwe ozi ntushobora kuwurindira meme umwaka umwe ntushobora kuko wagiye wexpectinga something apana même le bonheur kuko le bonheur déjà wari uyifise wari umukunda yaragukunda ariko namavuga urukundo ntirukwiye urukundo ntirukwiye pe urukundo ni nk'ishugwe uravomera ugasubire turavyo donc chaque kintu wagiye wexpectinga y'amatungo azoyambwira atayakubwiye même 2 mois après 2 mois umva umengo tunzorindira gushika ryari umunsi umwe kubera imyaka igihumbi donc je me dis que twebwe ntitwarinze kubabazanya hama Kayisi nawe ni nk'umuhezagira kuko iyo tuja kuvuga niko zubakwa reka tubikore kubera umwana tuba tumeze nk'abana
tuba tumeze nk'aba tuba turi muri iyo menya ndara ntaryamye arara mu cumba ciwe nanje nkarara mu cumba canje donc on a compris que la vie itaherera mu nzu on a compris que la vie ko mariage atari définition y'ubuzima je naratahuye à mon âge que atariko zubakwa ko babara ngo que mariage ijuru rito je ndayita ijuru rito pe. You're right. I know yuko my future husband azombera uburuhukiro not ububabara and I wish for him yuko umugore wazomubera uburuhukiro. Yarigeze kuvuga ngo like twari muri stage donc ça sera top. Rero vraiment braza ubunyuri top. Best félicitations Sarah. Nukuri vraiment vyanse kandi umujiji wa mbere mu buzima bwawe n'umutima ubu naje kuvuga ivyo wanje ureka mvuge en general udafise amahoro don't force mwana wumva ufise amahoro uyo muntu uzomukunda kunguka. Je narabwiye Imana ndabwira Mana nzofumengira amazi bise 45 mugabo nze mpure n'umuntu wanje vrema wa wundi nyene atuma mba mu iryo juru rito nukuri kw'Imana nabwiye Imana je uranzi nyene meze sindakwihisha mwo turaba best ubwo rugo nzova nko mu ndwi zibiri gusa ukampa umuntu atari wanje ukimera nkaja gusinya tuzobipfa ukimera nkaja gusinya nkasanga ni wa muntu aho kumumunezera amamarira nzovayo muri 2 semaines. Rero kugira ngo ndinde kuva muri 2 semaines ndatekanye ndarindiriye wa muntu wawe nyamvuga ati uyunye akarako mu mara yanje uwo numvuga zo bwatsimviro zoye ngo rero tube ndaguhe sho umpe sho kuje niyo mindset twifisa kuri mariage. Mariage ni hahantu uja kuruhukira basi hahantu uja kuruhira. Je yumva namambwira abagenzi banje bari mu ngozi baje namumva sinahura ukuntu ibyo bintu uri d'abord ndakwaza kibazo pourquoi on se marie kugira muryoherwe bro sikubera mukundana none umuntu mukundana kweka kubabaza. So the question kuva ikiganiro dugitangura disire kandi nanje nacibajije singira ndababesha ni ryari tumenya ko umuntu ari uwiwacu. Turakeneye ubufasha ku muntu ashobora kuvuga ati ndafise akanoson sur ça. Hariyo ibintu vyanyeretse kujya mu tipa ari uwiwanje hariyo ibintu vyanyeretse kujya mu ngora ari uwiwanje. Turabasavye les commentaires hama kandi ikindi kibazo tukeneye ko mutwishura mbega hariyo dele ikwiriye kugira umuntu mumenye kuko abantu benshi batwandikiye batubwira ngo twamaranye 3 mois sinayinda muzi niwahe mwanya ukeneye kugira umuntu umumenye neza iyo communication ikeneye kumara umwanya ungana gute kugira wumve yuko il est temps de se marier. So mwakoze kutubwira mu commentaire kweri batubwira umwanya mugabo nibaza ko utari musi y'umwaka. Ozi attention hariyo umuntu mukundana 2 mois akagusumbira ujya mwamaranye imyaka 10 sinda vyanse data muga muri amezi abiri usi ko muzi vya vrai why not barahari ndabizi muri amezi abiri esco barahari ndabazi no ndabona muri amezi abiri uraramurota muri amezi abiri uraramurota umva utamubonye ntuwurya couple misi ya mbere utamubonye ntuwurya atakwandikiye misaje za urabona ngo je ngo twamaranye imyaka 2 ngo none ngo arongoye bo bamaranye ngo 2 semaines ego ngo rugo kandi bakamarana usanga bagesha gupinzanya kugira ngo babazo urashobora kudvoto pa bareke ni baryohewe marina bararyohewe Tuzenzeye mwadukurikiranye ku kiganiro gitangura tuzogira partie dusigana mu commentaire menshi cyane gose yanyu tuzobandanya la semaine prochaine kugira ngo dushobore kuyasoma n'ayandi parce que jana mvuga je nigira ku matemo yaje abandi bantu bavuga ati uyu muntu ahantu hamunyereranye shaka nanje kuhanyererana donc bisigura ngo ntituzosiga commentaire kiretse ngira ngo umwanya tugoye bagati no yabaye too much mugabo atukagira ngo muza mwamaze kuronka ama leçon akwiye donc à samedi mugabo mutubwire ama commentaire abantu mutabonye iyi link yo kuri Instagram mutubwire mu commentaire hama mutwigisha abantu bimanze tujeyo kabisa bimeze neza on vous aime moi